Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi gerekezi ga 18/02/2022 tuyahera ku ngingo ziyagize. Ikibazo cyari gitekanije kugira ngo hasuzumwe ubumenyi bw'abigisha kirabangiriwe mu kurindira ko haba ibiganiro hagati yabo vyega biri mu itangazo ryatewe ku mukono hagati y'ihuriro ry'amasendika y'abigisha hamwe n'ubushikiranganje bw'indero. Bamwe mu bashinga amateka habifuza ko inama nshinga amateka yogira icishikirije kubijanye n'umutekano uvugwa muri centre commando idonido ryano makuru ni mukanya sangwikazi. Dasubiye kubaha ikaze murano makuru. Bamwe mu bashinga amateka basaba ko inama nshinga amateka yogira icishikirije kubijanye n'umutekano uvugwa muri centre commando hahigwa impinyanyuro z'inama nkenguza amateka ku nteguro y'ibwirizwa igenga igipolisi kuri wa mbere abashinga amateka bo mu mugwi w'amaho ujejwe kwivuna umwasi bifuza kwishikira kuraba ibivugwa Jean de Dieu irakoze. Bamwe mu bashinga amateka basaba ko inama nshinga amateka yogira ikivuze ku makuru avugwa muri centre commando hakorerwa imyimenyerezo ku basirikare bo mu rwego rudasanzwe bita abakomando. Uwo mushinga amateka ntatomora ibiriko biberayo ariko asanzwe ari cegera c'urongoye umugwi w'amahujejwe ibibazo vyo kwivuna umwansi n'umutekano. Wabona ko barakamaramaza ugo rwego rutabikoze, agasaba ko uwo mugwi woronswa uruhusha rwo kwishikirayo. Turavye ibiriko biravugwa muri centre d'instruction commando bifuza yuko bamwe mu baronse urusha bakaja gukurikirana bakamugiza ivyo ari byo kuko vyo bitera amaramaza inama nshinga amateka tutagize ico tubivuga. Kuri ivyo umukuru w'inama nshinga amateka yishura ko uwo mugwi wobanza gutunganya urwandiko rujanye n'ivyo bivugwa. Ivyo vyashikirijwe mu gihe inama nshinga amateka yari yashashe kuri uyu wa mbere yiga impinyanyuro z'inama nkenguza amateka kubijanye n'integuro y'ibwirizwa rigenga abakorera mu gipolisi. Jean de Dieu irakoze urakenuye. Tumenyeshe ko twarondeye ubushikiranganje bujeje kwivuna abasi bakaba batumenyesheje ko ubwo bushikiranganje buriko buragira amatohoza buzogira ico bushikirije makuru yacu yo hanyuma. Mu gisata c'indero naho ikibazo cari giteganije kugira ngo hasuzumwe ubumenyi bw'abigisha kirabangiriwe mu kurindira ko haba ibiganiro hagati yabo vyega biri mu itangazo ryatewe ku mukono hagati y'ihuriro ry'amasendika y'abigisha kosesona ubushikiranganje bw'indero hamwe n'umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro. Ihuriro ry'amasendika y'abigisha kosesona rikaba giyemeje guhagarika itegurwa ryo guhagarika akazi nkuko biheruka gutangazwa mu misi iheze. Kurikira Parfum nkera bagenzi muhanuzi ajejwe ubuhinga mu mugwi ujejwe gukinga no gutatura amatati mu kazi. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwiyemeje guhagarika itegurwa ry'ikibazo cyo kunagura ubumenyi bw'abigisha kugira ngo hasuzumwe ubumenyi bw'umwigisha umwe kuri buri cigwa mu kurindira ibizofundikwa mu biganiro bihagarikiwe na CNDS. Hafatiwe kuri ivyo ubushikiranganje bwiyemeje ihuriro ry'amashirahamwe y'abigisha kosesona ryiyemeje guhagarika umugambi wabo wo gutanguza amayegereyegere mu ntumbero yo gushiraho icuka ciza mu gihe c'ibiganiro. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi n'ihuriro ry'amashirahamwe y'abakozi kosesona biyemeje kugiriranira ibiganiro bitagira gahemo kandi vy'ukuri inyuma yo gushira imikono kuri iri tangazo mu ntumbero yo gushika ku nyishu z'ibibazo badahurizako.
Mu gisata c'imibano naho imiryango ibihumbi 24 ni imaze gufashwa n'ishirahamwe dutabarane byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'urongoye iryo shirahamwe mu gihe ariko haba ihimirizwa ku miryango yo mu gisagara ca Bujumbura kubijanye n'uburezi bwiza kugira ngo abana ntibaje mwibarabara. Ostafer ngenda kuri yo arongoye iryo shirahamwe abona ko umwana mu gihe agiye mwibarabara bafise ingorane mu muryango. Tumukurikire. Mwishamwe dutabarane ico turiko turakora tuvuga tuti bajya abana bari mwibarabara ntibijanyeyo kandi benshi barafise ivyatumye bajayo kandi ivyo vyatumye bajayo biri mu miryango wabo. Twebwe muri programa rero canke muri uyu mugambi turigisha abavyeyi ico bita uburezi bubereye. Mbega umuvyeyi yorera gute umwana kugira ngo akinge ivyo byose ntibishobore gushika. Abana benshi murazi ko ari mu bigo vy'amarerero ariko ivyigwa vyakozwe vyasanze vyerekanye yuko mu marerero si abana babayeho neza gusumba uko baba mu miryango, kuko kenshi iyo bagiye mu marerero hari igihe baca batandukana n'imiryango yabo ugasanga umwana ntakimenya basekuru ntakimenya bayinasenge. Muri uyu mugambi twategerezwa gushikira imiryango 9,600 ariko twashoboye gushikira 24,000. Numva twararengeje cyane ibitigiri by'imiryango twategerezwa gushikako. Ano makuru tiasoderere mu yavugwa mu makungu. Mukuru w'igihugu ca Belarus Alexandre Lukashenko yatangaje ko hari ingabo z'igihugu z'Uburusiya zashitse ku butaka bw'igihugu ciwe mu ntumbero yo gukorera hamwe imyimenyerezo ya gisirikare. Ibiteye amakenga abanyaburaya hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika kubijanye no gukorera ibikorwa kubijanye nako n'amatati ari hagati y'igihugu ca Ukraine. Ibiganiro bikaba bisa n'ivyahagaze naho hamaze kugeragezwa kugira ngo hatogwe umuti. Inkuru y'abagenzi bacu bakorera France bakorera Eho News twategurira umugenzi wacu Amele Mutore. Mu gihe imigenderanire hagati y'Uburusiya n'ibihugu by'abanyaburaya yifashe nabi bivuye ku biriko biraba mu gihugu ca Ukraine, umukuru w'igihugu ca Bielorusiya Alexandre Lukashenko yatangaje umuzo ku butaka bw'igihugu ciwe w'ingabo z'igihugu c'Uburusiya mu ntumbero yo gukorera hamwe imyimenyerezo ya gisirikare. Ibi bikaba birushiriza gutera uruhagarara ishirahamwe ry'ibihugu by'abanyaburaya na leta zunze ubumwe za Amerika kuvyerekeye intumbero y'igihugu c'Uburusiya. Ku munsi wa mbere uwujejwe imigenderanire mu ishirahamwe ry'abanyaburaya Joseph Borrell yamenyesheje ko afise impungenge ko Uburusiya bushobora kwigarurira uburere butarangwamwo intwaro ya Kiev muri Ukraine. Ambavu yaho ngiye buca haba inama hagati y'igihugu c'Uburusiya n'ic'Ubudagi. Ico gihugu c'Ubudagi kimenyesha ko citeguye kuganira ariko kikavuga ko mu gihe igihugu ca Ukraine cotegwa byo kwega ingaruka mbi mu by'ubutunzi na politike ku gihugu c'Uburusiya. Uyu akavuga ati tuzokora ibishoboka byose kugira umutekano w'igihugu ca Ukraine ntuhungabane kugira n'umutekano w'ibihugu by'abanyaburaya ubahirizwe. Haraheze indwi zitari nke igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika cagiriza Uburusiya gushira ibirindiro by'abasirikare ku rubibe buhana na Ukraine mu ntumbero yo kugaba ibitero kuri ico gihugu. Vyamirirwa kure n'Uburusiya. Umushikiranganje w'imigenderanire w'ico gihugu ahakavuga ati sagaseseshwa rumuri ko Ukraine yiziziwe na leta zunze ubumwe za Amerika ishobora kugondozwa ikemera ibiri mu masezerano y'Minsk. Ibiganiro muri ako karere bikaba bisa n'ivyahagaze naho hari bitari bike bimaze kugeragezwa. Mu ndwi iheze Ukraine kikaba camenyesheje ko hari bitero hakorewe hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi cyber attack. Ikavuga ko gifise ivyemeza ko Uburusiya bwabigizemo uruhara.
muradutunga kuri iyo nkuru yo makungu itariteguye neza ni gaha makuru twe twabateguriye acerangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko muri yakurikira mugira ijoro ryiza